General de Police Alain Guillaume Bunyoni asaba kurekurwa abanje gutanga ingwati. Nafashwe n'indwara y'igisukari umuce wa kabiri, imiti nama mfata ntaco iriko iramfasha. Ndiyemeje kuzotanga ingwate y'imiliyoni 300 y'amarundi. Turetse ayo, ubutungane bwaranafashe imitungo yanje. Uko akaba ariko Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere yasavye sentare ashimitse. Ngaha nyene turibuze kubigarukako muri ano makuru. Ico utegerezwa nuko utaja kure. Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka ni 2023. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi kumwe n'ivyo utegekanya yewe kurangura. Ntarakugeza ko iyo nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango zano makuru nuko womenya ko amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu hagati agomba kuzibira umuhinga adasanzwe wa ONU. Amashirahamwe ashika 40 adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi ariyamiriza ivyo gushaka kongera ikiringo intumwa idasanzwe ijejwe agateka kazira muntu mu Burundi. Kubw'abarongoye ayo mashirahamwe akorera hagati mu gihugu, Fortune Gaeta Zongo yoba akoreshwa n'imvo za politike. Nubwo biruko ariko ayandi mashirahamwe nka Human Rights Watch ndetse na Amnesty International ariko akora uko ashoboye kugira ngo uwo muhinga wa ONU yongerwe ikiringo. N'urwandiko rw'impapuro 9 rwateweko umukono n'amashirahamwe nka Foricon F, Ligue Izere Ntiwihebure, PISC, Ntabariza, Akopa Burundi, Codipe, ONRCT, Capes Plus ndetse n'ayandi. Kubw'abarongoye ayo mashirahamwe, iyo ntumwa idasanzwe nta na kimwe yobije gukora. Amahoro n'umutekano birasasagaye mu gihugu cose. Uguhohotera agateka kazina muntu vyaragabanutse cane. Leta irafise imirwi iri ku kivi, natwebwe kandi turi ku rubuga kandi turerekana bimwe mu bihungabanya agateka kazina muntu. None yoza gukora iki? Uko akaba ariko abo barongoye ayo mashirahamwe akorera mu Burundi bibaza. Bandikiye inama ijejwe agateka kazina muntu muri ONU bayisaba kutemera agahato ko kongera ikiringo uwo muhinga wa ONU. Ikindi cerekana ko Fortune Gaeta Zongo atagikorwa agifise mu Burundi. Ayo mashirahamwe amwibutsa ko atigeze agira ico ayabajije mu vyegeranyo bibiri biheruka. Ivyo vyegeranyo ni ibinyoma, iremenanya ririmwo ivyo begeranije ku bagwanya Uburundi. Rero twebwe turi ku rubuga turemeza ko ata kamaro ko kuza mu gihugu cacu. Nta kindi atari ukwisabira akazi akora, ivyegeranyo bihengamye kandi biboneka ko hari politike. Niko vyongerwako na Gerard Hakizimana arongoye Foricon F. Ibisabo bibiri bihushana. Mu ndwi iheze iyo nama nyene ya ONU ijejwe agateka kazina muntu yari yaronse igisabo c'amashirahamwe asaba ko uwo muhinga wa ONU yongerwa ikiringo. Muri ayo hakaba harimwo FIACAT, FIDH ndetse n'amashirahamwe nka Human Rights Watch, Amnesty International n'ayandi. Kubw'uwo murwi w'amashirahamwe, igikorwa c'iyo ntumwa idasanzwe ya ONU kirihuta mu ntumbero yo kwegeranya ibitigiri vy'abahohoterwa. Akarorero, Akati Burundi yaharuye kuva muri Myandagaro 2022 gushika muri Myandagaro 2023 abantu 228 bishwe, 234 bahagaritswe n'abandi 73 baborejwe igufa. Mu kiringo c'imyaka 3 iheze, Ligue Iteka yaharuye abantu 1,800 bishwe. Ku bwa Focode kandi mu mwaka w'ibihumbi 2023 ivyo kunyuruza abantu vyarasubiriye kuva muri Ruhuma biranagwira muri aya mezi aheze. Uko akaba ariko vyibutswa na FIACTN, ishirahamwe mpuzamakungu rukirisu ridaharanira ivya politike, riharanira agateka kazina muntu ryashinzwe mu mwaka w'1987, rikaba riharanira ikurwaho ry'ukuboreza igufa n'igihano co gupfa. Rifata iya mbere muri urwo rugamba. Nubwo ayo mashirahamwe akorera mu Burundi no hanze y'igihugu hatabona ibintu kumwe mu Burundi, asa n'ayashaka bimwe.
ni mu gihe inama ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu izokorana kuwa 13 gitugutu uza ikazorangizwa n'iyongerwa canke ukutongera ikiringo umuhinga wa ONU. Uwo munyaburukina Faso mu cegeranyo ciwe giheruka yadondaguye ko ibintu bimeze nabi mu Burundi. Ibitigiri vy'abicwa, abanyuruzwa, abahagarikwa vy'agasakisaki, ababorezwa igufa, ukudahana n'inguvu nke z'inzego bicibonekeza biraturaje ishinga. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Zongo, akongera ko benshi muri abo hari abantu bakora ivya politike n'imibano bizwi kandi na leta. Uburundi bwaramaze kwerekana aho buhagaze mu kwiyamiriza iyo ntumwa idasanzwe ya ONU. Turumva ko ibihugu vyashizeho ivyo biringo vyiyamirizwa n'igihugu canje bitegekanya gusaba ko bibandanya mu minsi ibiri iza nubwo Uburundi buvyiyamiriza. Igihe urwandiko ruzobashirwa imbere kugira ngo mutereko umukono, ndabasavye muzokwibaze iki kibazo kimwe: kubera iki hagiyemwo inguvu? Ninde avyungukiramwo? Uko biri kose si Abarundi. Uko akaba ariko umukenyezi aserukira Uburundi i Geneve yashikirije mu nama igira iya 54. Elsa Nkerabirori akaba abona ko igikorwa ciwe ari ico kugwanya Uburundi. Ninde amubwira amajambo? Twovuga iki mu gihe intumwa idasanzwe iba umuvugizi w'umugambwe umwe utavuga rumwe na leta, mu gihe Uburundi bufise imigambwe ishika 40? Kubera iki afitiye inzigo ku mugambwe uri ku butegetsi? Yoshobora kutubwira uwundi mugambwe mwiza? Uko akaba ariko Elsa Nkerabirori yibajije imbere y'inama ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu. Nubwo ubumwe bwa Buraya buterekana ku mugaragaro ko bushigikiye ukongera ikiringo iyo ntumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi burashigikiye ivyo ashikiriza kandi buriyamirizamo abakorwa hajanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu. Twipfuza kunoganza ubucuti n'igihugu kidahonyanga agateka ka zina muntu. Uko akaba ariko iyo ntumwa ya Buraya yasiguye. Ikiringo ca Forutine Gaita Zongo kiriko kiratera uruhagarara cakurikiye icumu rwujejwe amatohoza ya ONU mu mwaka w'ibihumbi 2021. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko i Gitobe umuhanuzi w'ubuyobozi bw'indero mu ntara hapfungiwe mw'ibohero rya Ngozi. Joel Mukezangango yahoze ari umuhanuzi ajejwe abakozi mu buyobozi bw'indero muri komine y'indero ya Gitobe, ni ukuvuga ni mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, yungururijwe kuri uwu wa mbere wa 25 Nyakanga mw'ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko. Ku bw'amasoko yegereye iyo dosiye yari amaze amayinga arenga 2 mu gasho ka parake ya Kirundo inyuma y'urubanza yaciriwe na sentare nkuru y'igihugu y'iyo ntara. Yaciriwe umunyororo w'imyaka 4 n'amezi 6. Yagiriwe n'icaha co guhindura urupapuro rw'umwe mu bakoze ikibazo co kwigisha. Imbere y'uko acirirwa urubanza, umushikiranganji w'indero yari yasavye uwujejwe abakozi ko yomwirukana. Kubw'ibiri muri iryo kete, Joel Mukezangango yagirizwa kwiba urupapuro rwa Eric Ndayishimiye yari yakoze ikibazo co kwigisha muri uwo mwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024. Yagirizwa kandi kuba yaragabanije impapuro z'umuhondo abakora ikibazo bitazwi n'abagize umurwi ujejwe gutanga akazi muri iyo komine, no kuba yaranse gutanga kuwumukurira ikopi y'ikibazo co gusaba akazi ya Eric Ndayishimiye yari yamusavye. Kubw'isoko ryegereye iyo dosiye, Joel Mukezangango yungururijwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi, akaba yaraciriwe gupfungwa imyaka 4 n'amezi 6. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Nayo kandi mu gusozera ano makuru womenya ko hari umurundi wa mbere yashize hanze akuma gafasha guhamagara ata amayinite akoreshejwe. Isabukuru y'imico n'akaranga iriko ibera i Gitega kuri uwo 29 Nyakanga 2023 herekanywe igikoresho Amplifone gifasha mu guhamagara ata amayinite akoreshejwe hagati y'ibirometero 2 na 3. Hambavu yo gutelefona, ugikoresha kandi arashobora kumviriza iradiyo yose ashatse aha mu Burundi. Ubwo buhinga tukaba tubukesha Severe Ntaherezo, we yakoze iyo telefone ikaba n'iradiyo, akaba avuka i Cendajuru mu ntara ya Cankuzo. Mwomenya kandi ko uwo muhinga hasanzwe ari umufundi w'ivyuma bitandukanye, hakaba avuga ko haciye umwaka hatanguye gukora ivyo bikoresho, ariko ko hakirindiriye uruhusha hama ashire kw'isoko ubwo buhinga bwiwe maze abantu bigurire.
Ese woba umaze gukoresha iyo Amplifone? Twandikireho unyuriye munsi y'ino video muri commentaire.